Ewe nashaka kubariza abantu bameze nka jewe bagize foro bakora fasha Imana kurema. Hosy hari ibintu ntatahura. Wewe wagize foro nyabaki. Ndora. Ndahaze kari wabarahaze. Sasa umufasha. Nkuko yavuze ari bungenzi. Neza. Hariho d'abord nka yoga. Ko basanzwe bagira yoga. Imwe twagusangamo. Iyo ni meditation. Kora warigize umuhinga. Ubwo umushaka kwigira umuhingira ati cyo nzi cyo bayigira bicaye uko. Uti cyo nzi cyo bayigira bicaye uko. Kora mukanya. Ayo muhava mukora mukanya. Resina ntwanje kugira itiremazi. Okay, merci murakoze ndagushimira. Ndadara sikibazo. Ikibazo canje ndakibaza mfukamye. Sigaye kina comedy. Ikibazo canje kiri ku bantu bavyibushe. Okay. Harano bazi yuko kuvyibuha ari amagara mabi muga baratubeshera. Vraiment kuvyibuha nta kintu kimwe c'amagara mabi kirimwo. Uri muhinga cyane. Ako na je narutse n'umukoci araho arambwira ngo uko kuno kuriruka usija kumva ivyo birenga kugira ngo ba umengo ivyo vyama no ku matapi kuranga umuntu ariruka barafise ukuntu uziza kwiruka uri inka canke uri umuntu. Mukije mwese bakunzi ba Fun Vibes. Provo kunzi sweet. Nkuko mubibona uno munsi ikiganiro cy'uyu munsi kiri kuri sport. Jewe n'abagenzi banje twaje gukora sport ariko ahandi kugira ngo tubibuze ko mukwiye kwita ku magara yanyu mu gukora sport mu kugabanya ibiro hari n'ingwara zitegwa no kudakora sport. Rero uyu munsi turi muri gym mu Kinindo muri A+ Fitness Center. That's abantu benshi bahazi turi kumwe n'umukoci araza kubivuga amazina yiwe hama maze kubona ngena ariko aradufasha kugira dushobore kwitaho amagara yacu nkajewe nganda keneye sport gose ni mpamvu mubona na mademoiselle Nikita haganye bagigi wewe ebana ukuna shushe yagiriye ko mwabona shushe ateragira ko ashaka kutugira introduction ya sport ayigira ariko ariruka naho nyiruka yigira turabaye mwaramutse canke mwiriwe turose kubaha ikaze muri kiganiro cacu Fun&facts nibaza ko mwamaze kumenyera akazina gashasha k'ikiganiro cacu nkuko mwavyumvise twashimye gushiraho ako nibaza ko twabisiguye kugira ngo turonke izina ry'ikiganiro cacu bijanye n'ivyo dukora nkuko rero mubibona turiko kundi nyene the CEO Hosy irakoze Darlene Nahayo Marie Linda Nikita bagigi Madame Dacia Munezero nkuko rero musanzwe mubibona muza kwibaza ngo twaje kwiryohera twaje gukina ariko siko bimeze murabizi ko igihe cyose tuko turakora ikiganiro turafise ivyo tuba dushaka gushikako turafise ivyo tuba dushaka kubashikiriza canke kubwira abantu bose baba baradukurikirana nkuko mubibona turafise umutumire sinzi ko ari umutumire sinzigera no umusanze hano mu kibanje ko tuvunagura tumusanziwe dote n'umusanze no musi rero ikintu tuja kuvuga ko ni ikintu ca sport ni kwinonora imitsi mu rurimi rw'ikirundi irakenerwa mu buzima bwacu bwa minsi yose irakenerwa ku bantu bose yaba abakenyezi bibungenze
yaba abagore nk'abajya yaba abakenyezi yaba abagabo abana batoya nibaza ko jewe nta buhinga nabifisemo yego nta buhinga nabifisemo ariko uyu aje yivugira bibarutse none nari ndamwibagiye none nibaza rero ko uyu muhinga mu bijanye na sport aza kudusigurira vyinshi cyane nivyo tuza kuyagako mbega ni ryari umuntu agira sport mbega bikenerwa kubera iki mbega umukenyezi afise inda yogira sport nyabaki mbega umuntu yibarutse yorindira igiringo kingana gute kugira ngo asubire gusubira muri sport mbega sport zemewe niziye ni kuja ngaha muri gym no kuja kwirukanga mu misozi niziye kuko hari igihe usanga twarazitanye mugaje wabonye ko ndi souple ayo souplesse hewe uramwemeza reka mu micro yidondore abahe mwaramutse cyangwa mwiriwe hanyuma agerageze kutwishura gatoyi ku bibazo turiko turamubaza hanyuma ca tubandanya kwinonora imitsi nibaza yuko imbere agiye kwidondora kugira cyo tuja mu byo kwinonora imitsi nyezina umwe mubaza nk'ikibazo kimwe kimubaki umwe hama ikibazo hagati tujamo reka banze yidondore umwe aca mubaza ikibazo aro ari he kwisa kuri SV ari kuri A+ mu Kinindo reka kunyononera izina ni A+ Fitness Center twakivuze mu Gifaransa A+ Fitness Centre mbenyere ko baguhinduza ibintu ifonde en anglais okay in English icyongereza mvuga je arakitse A+ Fitness Center ndagusigurira insiguro yayo ku bantu twize abantu twize A ifise akantu plus na A moins ni ibintu bakoresha iyo bariko harura amanota cotation dase uravyibuka donc nibiki ndakwisa Joanda urakuta ibibazo dase amakofara aranguye okay nukuvuga A+ ni excellence ego yes okay rero turi mu Kinindo salle de sport nkuko mubibona isuku isa mubona gute haratsovye hameze uko kuntu neza gose reka inzigo hose tanga amanota niko ndara abantu bako baturamutse hari okay donc mu Kinindo adresse turayibamo amanota reka ndatangura ninjingira siporo ngaha kenshi basha haratesa haratovye hasa neza haragutse hari n'akayaga kari naturel kandi hari abakoci beza byo birakwiye kubaditi murakoze kandi hararyosha ifoto tuyatanga haje kwifotoza bandaniko bameze je nahagihorero ko mbona hagutse kandi hari abakoci benshi mbona ko bitaho nize ko batagize kugira ikiganiro gusa bitaho abantu reka tubibaze Hosy ahama kugira byaba bimeze twarakoranye amezi 3 utaragira ntuze effort ugivuga ko nashinda yiheba none siporo ntayo nahevye nayo bandanyije ayigirira mu misozi waduga imisozi ubundi umwidondoro rero kugira ngo tukwakwanye okay nasubiriye mutebutse mutete nitwa amazina nahawe n'abavyeyi Redempteur Manirama ariko banyita Red RE2 nkaba ndi umucoach we ndi certifié muri gym aerobic na mu cyongereza bavuga first aid premier secours voilà hamwe na nutrition ni sawa ahubwo duhiriwe duhishije ndi umucoach wa sport sport ni iki nka definition avuga ngo ni ibikorwa ngororamubiri ariko bikorwa bifise uko bikorwa kwa bifise formule bikorwamo nukuvuga ushobora gukora umubiri wose amaguru mu ndahe donc birafise coordination bikagira n'amazina yavyo muri make nico no sigura nka sport uca wumva yuko umuntu wese abikeneye cyane ukuze uwibungenze uwibarutse
n'umusaza ariko igihe umuntu Twese. usanga afise agataye keza tubivuga usanga aragororotse nta munda afise hanini afise ingasu giforomye neza gaza bakubwiye ngo wehego je nta siporo nkeneye ngo nikoreye abage bavyibushe nibo bakeneye siporo est-ce que nawe nyene arashaka gukora siporo mbega wowe mumarira iki siporo ego en fait sport ifise ama objectif ni benshi urashaka kuba hariho abayikora kugira ngo bagabanye ibiro hariho abayikora kugira ngo bongereze ibiro hari abayikora kugira ngo baba bagangi nkuko kwawe baba badamu ego buke cyane kureza hari abadamu bashaka kuganguka vya jewe vya vrai jewe ndabishaka ariko rero en cyane no kubera ubona atayindi shwa généralement sport ni kugira ngo umuntu abe flexible kugira amagara meza donc uronka ka appétit umubiri uhemekwa uko biri kose umuntu waba canke munini urakeneye sport kugira ngo umubiri wawe uguruke ko iyo ubiri yashu bituma uhema neza hari abantu muri kamere kabo basanzwe babiri yashu boca bareka sport none si yatuzi yo kubira ubonye bon naguhaye definition ko ari igikorwa ngorora mubiri tuvuge ko umuntu wese akeneye kugorora yashu la sueur urumva ko umuntu wese akeneye kugorora umubiri yego waba muto munini umutama twese rero nkuko data yari yabivuze reka umwe wese agira ikibazo amubajije imbere yuko tubandanya rero ibikorwa ngorora mubiri ego okay bahereye kuri jewe nashaka kubariza abantu bameze nka jewe bagize foro bakora fasha Imana kurema Hosy hari ibintu ntatahura wewe wagize foro nyabaki ndora ndahaze kari wabarahaze nase wamufasha nkuko yabivuze ari bungenzi neza navuze ko ndafasha Imana kurema bon ni kubera generation hariho ama generation tudatahura ibintu nka effort sinzi cyarico kubera turagize wumvise uwibungenzi uco bitahura ntiwatahuye na kare barahaze waratsinze primaire narinzi ko ari gufungura okay bari muri sport nashaka kubaza est-ce que nko ku bantu bibungenze n'iryari bikenewe kwagira sport est-ce que agira sport kubera ko baratubwira ko sport irafasha bituma wibaruka neza bituma ngira bikorohera ariko mbega n'amezi yose kuva utwarinda cyangwa gushika uvyaye cyangwa hari amezi vyeme nandi bitemewe sport ibikenewe igihe cyose sauf amezi ya nyuma nk'abiri ya nyuma umuntu aba aremerewe cyane donc birabujijwe ko ugora umubiri urashobora nka marche urashobora kuyigira ariko ntariho ibindi utogira hanyuma na au début ku bantu basanzwe bakora sport iri intense bavuga ko atari byiza mu mezi ya mbere kuko bishobora gutuma donc ego no kubera trimestre ya mbere yego trimestre ya mbere imbanyi bikiri fragile bisaba ko umuntu agenda bukebuke hanyuma hagati na hagati rero tugiye mu mezi atandatu n'ahandi ni bon birasaba ko umuntu akora ariko naho nyene bisaba ko ukorana n'umuhinga akwereka yego kuko hariho amasport ari particulier ku bantu bibungenze ndone nganda kubaza est-ce que amasport y'abantu bibungenze nayo akora ashobora gusanga yumvise sport kumvenga no kwiruka akumvenga no gusimba umugozi ngese bya sport kumera ugasanga hari izindi ziri particulier ku rwantu ngene bari muri iyo eta ni nkizi hariho d'abord nka yoga ko basanzwe bagira yoga imwe twagusangamwe iyo ni meditation kora wari wigize umuhinga ubwo umushaka kwigira umuhinga ati ico nzi co bayigira bicaye uko uti ico nzi co bayigira bicaye uko oya atwishaka usanga yoga itakorwa gutyo gusa hariho nyinshi hariho horizontal rero urumva n'ama exercice menshi donc harimo za yoga marche n'utundi twinshi nico gituma normalement sport ni nziza kandi ni mbi uyikoze nabi irakugira ingaruka mbi abantu bama bavunitse umuntu akagira ubumuga atazi bwavuye kuri sport amajenu abantu dufise ikibazo c'amavi amacheville kubera gukora sport nabi nico gituma sinoja ngaho ngo ndodangure ngo ugiriyi kugira umuntu adukurikirana caje akakore
agize ingorane acavuga ko namubesha nico gituma ushaka gukora sport egera umuhinga nitube nk'abarundi urazi twebwe abarundi ko tutabaza twigira turivura si vyiza uregera umuhinga sero n'amezi ufise donc imbanyi yawe ufise akagusigurira koma ugenda urakora akanagukoresha nivyo maze kubera amasport yankoresheje jewe niza abantu bageze mu mezi nkangeze ngo ntashitse kubabwira sanga yahava mukoresha ayo muhava mukora mukanya ayo muhava mukora mukanya sina ntwanje kugira itiremba okay merci murakoze ndagushimiye ndadarafite ikibazo canje ndakibaza mfukamye sigaye kina komedi ikibazo canje kiri ku bantu bavyibushe okay hari abantu bazi yuko kuvyibuha ari amagara mabi mbwa baratubeshera vraiment kuvyibuha nta kintu na kimwe c'amagara mabi kirimwo uri muhinga cyane barantinyuza je ndiko ndivugira kuko ndiko ndaraba rekoze zo kuvyibuha kwanje nukurya cyane mbega abantu bavyibushe baravuga hari abantu bagira sport ku bantu bavyibushe kubiri akavuga ngo c'est pour garder bon haragira sport ngo pour garder la forme yego abandi nabo bagira sport kugira ngo bonde vya vrai sport utakindi kintu uri kurakora irondesha iyo nyene sport irafisa ifasha kugera mu bisanzwe hajya sport ifasha 40% ninashika na 50 wanashaka no kuvuga ngo partie nini ni nutrition discipline alimentaire surtout no kuruhuka donc bisaba ko umuntu afungura neza agakora sport akaruhuka rero sport ntishobora kugufasha yonyene hariho abantu azanga akora sport ahejeje cadurira she naka agaragira ibifiriti vyinshi agacagira eforo kurondera inyota yego agaca yitahira bukeye canke bukeye ntataye bugaca aja mu bindi uri kuriruhisha uri kuri kuko ugize sport ni nka ballon donc iyo ukoze sport umubiri uruguruka uraronka amapeti rero uciye ushiramwo yarara ryose ririnjira vyandagutakiye no mu mutsi hamwe wugurura turinjirayo ugasanga umuntu yononekaye kubera iki umva warondeye apeti y'ibidakenewe ngateke byambaye ntawubizi kubera ko amezi yose nakoze kubera byatanga utanga kugira sport nakoze sport ngana nefise ibiro naje ngamenga gusengira nka 60 banga yabuse nka 63 avuga none ya sport vraiment irikirashira kibi ibindi biro no nico gituma hari abantu bakora sport kugira bongereza ibiro n'abakora kugira ngo babigabanye kandi ugiye kubiraba la plupart usanga bakora ama exercice amwe ashaka gusa ariko bica bihindukira hehe muri nutrition ngeno ico ufungura nivyo ikibazo canje ca kabiri canke ubanze ubaze bagiye oya tugira ikibazo canje ca kabiri ni iki baravuga yuko sport hari ingwara ishobora kuvura mbega vyo bari vyo yego ingwara nyinshi ziterwa nayo magara mabi nyene kudahema neza source y'ingwara zose hajya no kudahema neza siritu nk'ingwara z'abantu bakuze apare nivyo kubabara mu ngingo z'imibiri ivyo byose usanga biva ku kuntu umuntu atagira donc adakora sport et donc hajya sport n'umuti udasanzwe ivyo nisho neza nahejeje urakoze cyane jewe erezima mbaye wa gatatu nabanje kubumviriza aciye avuga ibintu vyo guhema je nyama naragize agasport karaho nyabake akahe agasport ndagaheza ndiko ndayemagirika cyane ana ndaruha vraiment kandi rike muzo bazwe biki ibatse attention avocat sans frontières umuranguzi w'imanza urumva ndahemagirika vyandi bidasanzwe ana vyandi numva nyene ko imwe muzigiye umutima wagira ku ibintu ntatahura none ubuhe ndumvise nico bivako kubera je nukuri sino babesha meruka sport kera cyane kera uravugisha ukuri je ndavugisha ukuri sana hanyuma nari utuntu nariko ndagira tutu exercice numva igufa ryo ngaha riranyinjiyemo reka ndabivuge neza wavuze igufa ryo mu rubavurira mwinjiyemo ryanyinjiyemo indani gucyanya ndavuga yo ubu rero uvuze ivyo ko hariho
ubumuga umuntu akura muri siporo ko ndumvira niyo oya muri apresi nta bumuga tukurayo none gabasha hoba ahubwo bari kuragororoka warahengamye bari kuragororokanya urabona bakagufa ko ngaha koti karacariyo agakoti ko ngaha bari kurakora ikiga nariko reka Nabisubiremo, nako ndagira uwe nakubonye hasha nayibonye ivyo yakuragira narimeze oya gutya gutya narimeze uku ucuja ku hanyuma ruhande ca tugira ibintu byo ku ruhande umenga ego wagiye gutya gutya nyabata gutya 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 akanyene aka kinjiyemo nyene ndumva ko kinjiye naka mouvement brisque wagize donc iyo ni étirement uri kuri étire rero bugize aka mouvement brisque sukuvunika ni nka ufashe ukagira gutya par exemple utoka ukavuga oya numvise kinji umenga karinji indani mu mubiri mu nyama ndiko ndatanga example urano kubise gutya ukumva karavuze utabizi wogira ngo umuntu aravunitse donc ni nagafrotumatu kamagufu donc n'umutsi urukwezi aho rero donc kubera ukuntu amakota asohoka juste wagize akamovement kari bliss kuri babazi ubu nturi kurababa sindabisubira bijyana turaba normal ubabaye ubwo bubabare buragumaho oya gace ofete naciye mvayo ndagerageza ndafata kugenda kasokorora umusoko urumva no docteur wa articulation nariko ndabaza rero twumvise umukenyezi yibungenze ko ategeza kwitura abahinga bajanye n'ivya sport twumvise kwanza ko umuntu wese imbere yuko gira sport yo ato kuyadukiza mugabo turabizi yuko hariho ukuntu nkuko babivuze abarundi turiyigisha turivura ugasanga ndagiye kuri internet kubera mbuze amafaranga yo kuriha muri gym mbuze amafaranga yo kuriha ujya mu coach azonkurikirana je nibaza ko atari yo ngorane ahanini baba bafise hariho mugabo bayigira si akaba afise esprit kabisa akaba afise esprit akunda sport mugabo adashobora kuriha je urabona mu gihe maze muri aka kazi nta muntu aransaba impanuro nguzimwime wewe peut-être n'abandi usaba sho kuba bitinya batazi aho bo heureusement nico nyene iki kiganiro cyacu kibereyeho murumva ko dufise umucoach umugira neza ashobora kugufasha rero ndiko ndabaza mbega ajya nuze twironderera kuri internet akadufasha tukayakurikirana tukajana nayo namakosa twategeze twese muri rusangi tutarabanje kuraba ngo ujya shaka amaforme kugarda amaforme tutaravye ngo ujya shaka kuganguka tutaravye ngo ujya yibungenze cyangwa ujyanye amazigiye gito yibarutse twese twari dukwiye kwitura abahinga canke naho twokwigirira ivyo dushaka vyo kunda nkaje ushakanye n'ikuruka mu kirundi bavuga ngo amagara n'amazi aseseka bayora nico gituma hari abantu bigira ubuganga abigira kurima no kuvura n'ibindi uko biri kose ifo gukonsulta umuntu azi ikintu c'est vrai hariho internet pour mu bintu biroroshe est-ce que internet izoyibaza ikibazo kwishura bona shaka hari usanga kama information atariyo oui kuko ujya mu ntaposta nawe none ntushobora kugira nanje ndashobora kubahenda nzuga posta shaka gutya na gutya uku kandi ntushobora kuverifya ko uwo muntu afise ubumenyi bukwiriye kugira ngo umukurikirane nico gituma rero aho tudatevye umuntu wese twamuhanura ntaze kuri jewe gusa hariho benshi babizi ariko quand même rondera umuhinga c'est bien yego murakoze mu kirundi ciza bishura ngo koregwa yego je ikibazo mfise sikindi jewe nadibarutse mfise abana babiri kandi bose nabavya kuri césarienne. Wow, félicitations. Thank you. Yes. Fise nagiye kuri césarienne nibaza yuko imibiri y'abagore iratandukanye singira mvugire bose navuze jewe eduku uvyaye par césarienne sico kimwe n'uvyara par voie basse nukuvuga bavuga ngo kuvyara neza ariko twese tuvyara neza par voie basse ku buryo rero ngo césarienne haba ufise ibiguma biteza gukira ufise uko inda ingana gutandukanye kubera inda yo hejuru n'inda yo munsi ntibikirira rimwe inda yo munsi iramara umwanya munini l'essence indani
iri insensible iyo hejuru yatangwe yasubiye kuba sensible hagaca umwanya munini so ufite ibibazo bibiri so kwanzi abamama benshi usanga baribarutse bamaze igihe kinini agifise iyo nda nini y'umuvyeyi barutse wemerewe ryari kugira sport barge césarienne mais surtout ko bavuga ngo kugira usubire kugira kwegerana kugira inda ntoya abandi bantu basanzwe baragira amabdo niki est-ce que none ufise inyuzi n'ibiki ayo ma abdo azokora kandi umva ari umuvyeyi yibarutse est-ce que wowe uronka abavyeyi bibarutse baza par césarienne apana par voie basse bon ukiri ngaho kugira ndakwishure ikintu abantu batazi jusqu'aujourd'hui abantu benshi batazi en rapport avec les abdos hariho inda ventre iki donc inyuma hakabaho na abdomen donc ni ya mitsi ikomeye si gufa ni mitsi nuko ntokura agashambara n'amakosa twereke hariyo différence nini cyane ya partie interne na partie externe n'abantu benshi hari abantu zomva ngo nkeneye gukora abdomino ngo mpeze inda urashaka kumarame umwaka uri kurakora les abdos iyo nda yawe itigera igabanuka nibaryo baca bagira one pack ikikomera dans l'interne les abdos zirajayo ziriyo mais externe ntazihari kubera amagresse bien sûr kuko wakoze interne wibagira externe externe uyikora gute rero ko kuyiga ni process ni étape par étape hamwe uba wikoresheje oui numva bakoze ibyo udatahura ibi nivyo twama twapfuye n'abakiriya ngaha ashitse nshaka gutinda wamubwira ati dukore gute ngo yaje nshaka abdomino ntatahura exactement icarico donc wirukiye gukora indani ça va développer c'est sûr ego vraiment la développer hariya hagakomera meru marukomeye rungana gute pesere ya grace ngana gutyo utahakoze ntihahera hari ukoze haragenda donc gasanga munda hariya interne harakomeye externe kingana gutyo jewe yo ni jewe ndavyumvise saba yuko umuntu d'abord tu commences par commencement hanyuma ukavansa okay okay nciye ngaruka rero kindi kibazo uko abahinga bavuga abavuga yuko donc d'abord nunganiye la plupart y'abantu mu Burundi surtout bo sinzi nko mu gisagara ariko benshi ntibakonsulta abaganga mu gihe ca grossesse de toute façon umuntu yategerezwa ko afise umuganga amukurikirana du début jusqu'à la fin kandi abaganga kenshi usanga bazi n'impanuro za sport canke je nk'ubu ndafise abampanuza abaganga nk'umuntu afise inda y'amezi 2 yokora iki atatu twomuhanura gute donc tugafashanya no kuvuga iyo ufise umuganga aguhanura alimentation ingene witwara uwo mubiri wawe birashobora kugufasha kuvyara bimwe bita kuvyara neza iyo utamufise nawe ugasanga uvyaye par césarienne amavoix yawe ntashoboye koroha kandi vyari koroha iyo witwara neza kandi kuba mama baba abarundi bose ifo kwibuka yuko imbanya atari y'umwe ifo kuraba umuhinga sivyo alors rero au niveau international bavuga yuko umuntu ari kuri gukora sport à 6 mois après césarienne amezi 6 ariko ndasurinya nkuko babivuze imibiri y'abantu simwe nico gituma iyo ufise uwo muganga amezi 3 ya mbere barakurabira ugeze hariho deja abakira n'ingoga hariho nabandi bafata umwanya bagira ama infection bagira ibiki n'ibindi usanga bisicatriza basikatriza batevye ivyo rero biravana n'ama genetique y'umuntu ivyo byose bisaba yuko haba hariho umuhinga abigusigurira ariko ikintu ca mbere twenga dukora d'abord urafise 6 mois après accouchement nta buhinga dufise bwo gupima interne kenshi normalement ufise umuvyibuho munini canke par césarienne tegerezwa kwanza consulter umuganga imbere kuza muri gym ego
uyu muganga mu bisanzwe baba baduha ivyanditse nuko ngaha tuvyinyora je nkumva nkwiye gukorana n'umuntu ampaye sante yiwe nkayibona imeze uku nuku nuku kugira umenye ivyo umubwira akora urashobora kuba wipfuza ibidashoboka kaza wumva nk'umuntu ngo nkeneye guta 10 kilo mu ndwi imwe urazi ko vyoshoboka birashoboka mugabo iyo perte brisque ugize urashobora kuyirisika mu buzima canke wongereje umwanya muto navyo nyene n'ama consequences mbega ufise umubiri wagute ufise donc resistance yihe hajya hari abantu bisonzesha hari abagira gute bijya byose ufise conseil y'umu expert uyuhe kugira ngo ukore ico kintu nico gituma uko biri kose rondera umuntu azi ico kintu umuhanuze akigufasha rero muri bref ni asimwa niho umuntu arekuriwe gukora sport kandi naho nyene ntitangurira kuri abdomen oya dutangurira kuri buke buke kuko deja abdominaux c'est rien biza après hanyuma no champanura mbwira abantu ntushobora gutinda utataye amaboko ntushobora gutinda utataye amaguru naguciriye mango hari abantu bavuga ati sishaka igisusu cyane ko kigenda shaka inda yanje gira karinyama handi hose nzokwimenya ngume ndi mama lake kuko ugiye kubiraba niyo nda ntiba yaje yonyene iba yaherekeje iraherebya voilà iba yaherekeje no gusubira inyuma bigendera rimwe nivyo byazananye ariko red naguciriyemo ngaha muri A+ yego voilà umuntu aje kuhagirira sport muramubanza hariho formulaire habanza kuzuza genre uheruka kwibaruka vuba wibarutse neza gutyo kugira ngo mumenye kuko hari umuntu ashobora no kuza ngaha après 4 mois yibarutse akacashika akacagira sport nk'iyabandi wowe navyo yakubwiye ngiye abakoci barabibaza kwa meme nivyo nashaka kumenya turagerageza ariko nimwe nako ndakubwira abarundi turivura kandi abarundi turigira bayuwaye umuntu ndashobora kugwara akaja muri hospital agatanga 2 millions ariko amubwira gukora sport akavyanga par exemple nka hariyo donc turafise service zo guconsulta ivyo onye donc aho ukorana n'umucoach ama séance privée urumva ufise ka particulier kwa umva ariko ufise umuvyibuho urenze konda birenze canke ivyo vy'amasezarienne n'ibindi urumva ubura umuntu yego hari abantu bashaka kuvyibuha abo twita nyene gitwenga kugira ronke ibiro kandi c'est normal ni bien ahubwo nyene hariyo proportion y'imyaka n'ibiro umuntu muri Afrika biratugora kubona ko umuntu yonze afise ikibazo twama tubona ko twebwe bibiboko ari twa dufise ingorane Afrika niki kenshi uzorabe n'utumimi tubona ngo ujye bekerekana nk'umudamu ari muri sport ngo uyunye ngo hari hagamanike ngo karonona ngo foyer yiwe umva bashaka no kwerekana yuko twebwe abantu bavyibusha atasoko oya justement aho nyene ikibazo ca nyuma canje peut-être n'abandi bacababaza wavuze ibintu vya nutrition waje vuga n'ibintu vyo kwisonzesha hari abantu yabivuze ugira sport uvuga ati uku kwezi sport nutrition desintox wabihagarika uvuga ati okay nagiye ku munzani nataye vya biro 5 nashaka nataye vya biro 10 nashaka fier ne genre umuntu kubona ko agiye sport misi yose gushika azove naco ndazi ni iki umuntu yokora kugira aje kugira sport intensive kamubwira wewe Dacia okay dukorane 3 mois ivyo biro 10 washaka guta izo bigi mega ngati izo 3 mois ziheze ndazi ni makanja bandanya ngaruka cyangwa ndashobora kugira ego cyangwa ndashobora gutangwa gufungura ukunuku kugira singire muri règle ya sport hariho ico hari icyo twita 21/90 ni ukuvuga ni 21/90 ngo bavuga ngo bifata 21 jours kugira ngo umuntu aronke habitude sportive bigaca bifata 90 jours kugira ngo ugire icyo twita lifestyle ni ukuvuga ukora sport comme il faut après 21 jours ntubugifise ubunebwe bwo gukora sport ntubugifise twa dukonyage ntubugifise donc ça c'est 3 semaines
muri 3 semaines uri capable yo gukora neza à l'aise udakocagurika oya nka 3 ushaka gukora nka 3 fois par semaine niyo minimum kwa iri conseil. OK uravyumva 3 fois par semaine donc urashobora no kugira 5 fois no kuvuga iki rero iyo 21 par 90 ukoze izo 3 semaines d'abord wamaze kumenyera bien ni bon ni sawa nta ngorane izo ni 21 jours 90 lifestyle muracumva ntubuciruka inyuma ya siporo nibi kwiruka inyuma ibiri muri routine yawe kuja muri douche wenda ukirondera siporo ico kibazo nagira mbaza kwa kundi ubura kayeri cyangwa ubura gafanu kumva inyota umengo urashaka sport cyane je najewe ushaka kumpa igihano wonyugaranira hano une semaine sinkore sport ucuvayo wasanze narigeze kuba ndi muri condition ahantu ntari mfise les moyens suffisants donc naronka revenu mensuel nizashobora couvrir mes dépenses ico nakora première option ndose revenu mensuel nabanza kujya kuri gym nicyo cya mbere cyari mu mutwe hamwe umuntu yumvira ati banze ngire stock ya ration n'ibindi no avuga ati no d'abord banze ndihe le reste ibindi ndaza kuragenda dispatch ye birashika ariko oui ubukene bwamyeho mugabo on s'adapte mu bukene bwacu ega niko bimeze dushobora kuba turihisha menshi ngaha ariko hari handi barisha make nshaka nushaka kuvyigira ugata ukiruka ku college bijya tukiruka ku college bijya nta kamaro bifise none kwiruka biragafise uduga ku college every day yego hajya gusa hari nama inconvénient ntabuze comme urabona uri kuriruka ugahonyera nk'ukabuye kangana gutya par exemple urashobora kuvunika ukuguru ako na generaliste n'umucoach araho arambwira ngo uko kuno kuriruka usija kumva ivyo birenga kugira ngo ba umengo ivyo vyama no ku matapi uranga umuntu ariruka barafise ukuntu uziza kwiruka uri inka canke uri umuntu kandi uvuga ngo nagize sport hatari ngo niriwe ngo muri A+ nawe gasanga wakoze makoze rero no kuvuga uri kuriruka donc d'abord kwiruka ahantu hanze biri risque kuko aho hantu siwe wahakoze ntaho uzi ingene hameze ushobora gusanga hari kinogo ushobora gusanga hatemba hagize gute antuko baravuga ko 80% y'abantu bakorera sport a ouvert donc mu bibanza bitagenewe sport bagira ingorane ibice 80 kwijana baragira ingorane bon ugiye nko kuri terrain les terrains de football ça c'est bien urashobora kwiruka ni bon numva ni kibanza cabigenewe seye neza kubwira siporo ni ibikorwa ngorora mubiri bifise urutonde bikorerwako ego uhereye ku kibanza 2 nuko bikorwa uko wambaye uko ugira iki uko ico kibazo nico nagira nshikireko ntushobora kwambara hotana ngo ukore sport ntushobora kwambara jeans ngo ucugira ntibikunda ko jeans zogufasha kugurura ntuze ama movement udashobora rero urumva bigenda birakurikirana uhereye aho ikorera uko wambaye nabo mukorana icyanyuma yego ugize sport hama ugataha ibi turya misi yose abarundi umuceri n'ibiharage niki ushobora kwimva ati eske bigira bisuye kumvyibusha cyangwa uraciye ahantu uranyoye jus eske kubera rimwe isukari wejeje kwica tout le travail que tu as fait muri sport parce que umva abantu bari hayo mahera bafite ubwo buryo ariko ugasanga kubera peut-être tabaje vya nutrition kandi atariye ngo amafiriti ngo amhamburger nini na nini ariko agubandanya nje avyibuha biva kuki Dacia ukiri ngaho nyene tuvuga ikintu kijanye na nutrition mu Burundi na nutrition mu Burundi par exemple nko muri East Africa Uburundi ni igihugu ca mbere byo gufungura bizimbutse ariko nangoma ndabwire ko ari cyo gihugu ca mbere abarundi bafungura nabi ati bafungura nabi gute ni donc turi muri kahise twuzuza inda gusa abandi bahubwira ngo ni kizungu urumva donc arazi ko ategerezwa ni firiti ni nyama kono ni meza wagenda kuraba ugasanga imeza vraiment yayicafuje muga atakintu na kimwe cakamaro kirimo ubundi nawe ubwira ati je mfungura gatatu ku munsi ariko muri ako gatatu muta ngira ku biti vy'indwi yose umubiri normalement kugira ngo ugire santé nziza
nuko aca avuga ngo ni ivy'ikizungu si ivy'ikizungu niko bitegerezwa kumera bisaba ko umubiri uha duke duke ushobora kudigera ari umuntu ngo je ngo mfunguye ngo idubugani nca nsinzira none kuja gufungura ikiro wari gufungura irobo utegerezwa gusinzira bugari bwa ngo je ngo sifungura midi ngo ncangira gute uwi byonsire kuko uri kuragira exe ugasanga umuntu aravyutse ntazi ivyo agomba gufungura hari ivyo kurya bigenewe mu gitondo nka petit déjeuner hari bigenewe gufungura ivyo twita ama snack donc hagati utuntu twatundi two kuguma kugira ngo estoma igumire updated hakabaho ivya midi ama lunch hakabaho cyo mwijoro na snack yindi kandi ya entre midi na soir hakabaho rero n'ivyo mwijoro cyo kugembera ya dina muri mwimwe ninde afungura uko ndababaze urankintu cyo ibibazo byanyu je muce mumbira ingene umuntu ashobora kumara ukwezi adafunguye irigi rimwe rigugwa 5 mugadasiba brochette gugwa 5000 ni mu Burundi bazi je irigiri motira nabi deza je afunga omelette ça c'est un par exemple omelette ntaja kimuburiye none omelette nirigiri sanzwe cyo kim nico kimwe bose n'amagi yose n'amagi ari kitsa yego rimwe ngo nukugira cyo mu mavuta ikibazo omelette rimwe amavuta reka ndagutera inkuru ntahaja urazi ko ushobora guteka omelette agira amavuta urafashe amavuta ikiyiko c'amavuta ukagisuka kuri pan ugacukura ugacureka igasanzara naho ushaka ugacukura yose ugacusesa ugacusubizako ugacushira kwigi ko ipanu ryaciye kwa amavuta tu aho uba wanse gusa ko rizigira rizigira hanyuma ikindi mwaramenyereye yuko omelette gitegerezwa kuza cumye no omelette je ndawushayisha guteka omelette Jema ndawushayisha hariho plat tourné F sur plat tourné hariho urazi ko ushobora guteka aratubajije ikibazo turiko turishura urazi ko ushobora guteka omelette n'ubuki aya byari byama secret sale bikunda abantu voilà donc bon n'amavuta wanashaka si mabi ngo urumva ngo ivyo bivuta si mabi bivana nari ariko twihekenye iyo quantité quantité dufiriti tugume twirira quantité y'amavuta uri kurakoresha okay ibibazo ingana gute ikagenda ibibazo bibiri rero urumva ifo ko abarundi biga ikintu kijanye no kugirane no gufungura ikibazo cyane ntangure uheruka gufungura ikijumba genda byo ariko nk'ubu je ndi ikijumba genda umukozi arabizi ko aza kubangura ivoka esko nibica vyicana ni squeeze zishobora kugira nta sosi so gushiramo ngira umuceri ivoka n'ikijumba ngaca ndabisi yagutya iswingi aragutekera kuri byo biba bya pesa arakunda ibintu by'ugumba mbanishe nabi mbandiye nga nabi ibo bona stress ikibazo canje ntangure jewe mama dame ikibazo ca nyuma je ngira mbaze ni kijanye n'ibintu sinzi ko navuga ko ari imyambarire muri sport hano bavuga ati muri sport ukiye kwambara nk'uyu cyangwa ukiye kwambara ukunaje nambaye wambara ikintu kigufuka nk'ibinaje nambaye abandi ati nk'uyu wirekuye none exactement hari impuzu zigenewe kujana cyangwa wambara ikabutura ikurekura cyangwa igufata normalement impuzu bavuga ati inya ara norme niyo umuntu yoza yambaye muri sport irahari ni yahe impuzu irekuriwe kwambara muri sport ni impuzu igutuma ukora mu movement zose zishoboka imbeho ivyo bica bivana n'ikibanza uri kurakoreramo bivana ikibanza ko nko kwiruka hanze si vyiza kwiruka uri torse ni canke wambaye akantu kagize mais aussi ça dépend na climat urimwo urumva ivyo n'ama variante nko muri Europe canke mu gihe c'imvura n'ibindi hanyuma bikavana na sante y'umuntu voilà okay James kiyo canje ni kijanye na mwege abakoci hari gihe usanga umuntu araje kwiabonesha kwa kundi kumwavuga ati akaza acha kuvuga ati nshaka gutakaza nka 20 kilo mu kwezi aho ugasanga ibintu bisaba nka 3 mois canke 4 mois amasomere menshi mugasanga ukuntu ari karakora sport wewe avuga nararishe nkora uko nshaka urumva shaka ndatunda cyangwa isunda kwa amafaranga njye nayatanze mugabo wewe nk'abakoci ko tuje mpana ndabaye mission sport ya revenge body haraho birukana ugati wowe twana amahera yawe genda kora ko
watunaniye ushaka ibintu ngo bidakunda eske murakurikirana abantu baje gukora sport muri A+ kugira ngo ivyo bifuza babishikeko. Par contre mu Burundi wanashaka hari agahaze kanini en rapport avec sport. Hari agahaze kubera ko ntibaratahura exactement icarico. Surtout aba les féminins. Donc arashobora kuza kamubona ukwezi kumwe muga muri 30 jours z'ukwezi yaje gatatu kamubona nka imisi haruye woni jewe aho rero nk'umuntu nk'uyo biba bigoye kuronka ama resultat kuko ntakora. Par contre nk'ikintu twe dukora turagira donc turabahapela ubonye amaze 2 jours amubaza kutaza gute donc ari gusigurira ibi ugusigurira biriya kuri ukumva umenga birafise fondement muga ugaca wiyumvira eske sport ni perte du temps ndagomba wateri nyabipriorije kwa baza ko vyoshika ko umuntu abura sport complète abura umwanya wa sport complètement ntibiko gatatu mu ndwi ntushobora ukabura uko vyogenda kose ntivyo konta nico gituma twebwe ngaha twagize ama facilité twugurura 5h du matin tukugara 22h tarosanzo zandaja uvuye asaba bakugera ibugarama nzandaja ngaha mvuye ibugarama ndavuga ati de toute façon nukuvuga umuntu aje ukazi arashobora kuzinduka kare agakora hanyuma akagenza uko singo mukora umwanya munini 45 minutes zirakwiye ico kibazo nishinagira mbaje cyangwa utahabwije de toute façon mu Burundi akazi gahera uwatevye amwe batebana saa 2 abatashe ubusigaje 2 heures naho ushika ngaha saa 3 urafise 1 heure ico gihe cyose uhasanga abakoci abahari abakoci kuva twuguruye gushika twugaye amahari h'umuntu ni mu ruwa none turi benshi barakurakurana kandi nivyo bemeye nivyo bangaye mbona umenga nawe yohavagira exe ya sport oya barakurakurana oya mu kurangiza ikibazo cya nyuma reka turangize ikibazo mu maca nyuma ko mwese mwihaye ibya nyuma je murakinyimye utaragwana ashaka ikibazo bagige uratse nagize sport ubunye nkomesha ikibazo ucu nasezera uragifise nikete uragifise ikibazo cya nyuma nagira mbaze watubwiye ko mufise systeme ya 21 sur 90 sinzi ngene mucita uturatubwira ko umuntu minimum ategereza kugira 3 jours par semaine. Izo 3 jours par semaine umuntu umwanya atoja musi yayo kugira numve vraiment ko nzobishobora. Yahure mugenzi yahure 30 minutes par nukuvuga ngo par séance. Hanyuma tuvuga 45 ukoze 30 minutes ucugira les étirements. Ego. Chaque étirement 5 minutes, on va avoir une pause il y a quelques minutes, 45 au total, c'est bien. Hanyuma ya 90 jours iheze. Umuntu acabandanya kwa kundi nyene arongereza aragabanya. Nivyo nakubwira. Hageze kuri iyo 90. We ntubukirondera sport, nibikurondera. Uracyumva urayikumbura. Aho bashi urumva haza yuko ugera nimba uruzatwapfa je t'encourage vraiment ndabatuye nko muri juin Nikita muri juin ego reka duheze nibaza ko abantu babumvise objectif y'ikiganiro Nikita sawa tuzo wagororotse hora duheze ikiganiro muri mars hanyuma iki twihameze ngaha agenda batekerera dasi kandi batekerera ikintu vuba birababaje surtout kuba inkumi canka ba mama bo mu Burundi birababaje kandi cyane en fait umenga mu bungabunga amagara yanyu kugira ngo mwubake kuko la plupart isifi ko aronka umugabo aje mu rugo discipline c'est fini. Oya agenda igiha vraiment nuko siwe twari tuvuze weekend amaringa abamugimbanye uye kuvuga alors donc mbwira umwe mbwira nuwundi kuneza yuwawe kuneza y'urugo rwawe
ntihazosubire kuba bya bindi ngo urumva ngo yakurikiye kantuze imwe dada ariko aravuga gerageza c'est vrai umuntu agukunda ntiyo kwankira ntuze changement y'umubiri mugani nkuko navyo nyene bishoboka nkuko navyo bishoboka kujya impuzu isaza ukabona umenga yashaje ukavuga ati nkuko nawe ushobora kwiyanka uretse n'ukundi umuntu yakwanka wenyene utangura kwiyanka ukuntu usigaye ayo umuntu avuga ngo genda bikunda ko bikagukishisha urazi nk'ikintu kikobrije guhindura garde yo yose uri ubwo buryo babuhari ukira ukavuga ati uyu muntu si je ugafata impuzu yawe ukayita utayanse wama kwa tayeri ungereza gabanya ikintu kiba hariho umuntu ataniranda konti ko ariko arononekara ni kwa kutikunda akagenda aragenda buke bigenda buke ukumva yo puf karabaye Bruce ibiro bigenda kugira bizomanuke bisubire nivyo nagira mvuga ejo kubiranyaruka kuduga kumanuka ni problem urarira alors turangize ikiganiro kugira ngo abantu bandanye bagira sport twatwaye plan natwe hariyo taragira natwe ntituraza bagira sport kubera ko hari ibintu nk'aha ndababwire na Nikita nkoresha Jesse ndimo reka tumushimire redempteur canke red kwa yaduhaye umwanya wiwe akisacrifier akatwigisha akabigisha namwebwe merci beaucoup no kutwakira muri A+ kivuga cyose A+ Fitness Center kwataza ahantu riri mu Kinindo kuri station ya Kisiyo canke YCO niko isigaye yego bayita ya KM Oil Company okay muca muyibona ni station ya vert na jaune kibarabara rya Rumonge Rumonge kwa Kinindo bashobora guca kuri rage voilà abifuza gukora sport murahawe ikaze azobakira neza n'umuntu mwiza n'umuntu yitonda kandi yitahamagara yanyu umuntu arinda vyuka 5 heures ego mugabo igikuru nuko mubaza kwikunda mu bwanyu ko ni mutikunda ntaza gukunda kushika umuyikunda turashimira cyane tugatuma nange sport ibikurikirani muri sport bye bye we love you bye Siren Vibes TV.